Imana ikora neza. Sasa ukibona kaya kantu musaza benshi bavuga ko bidashoboka ngo Roriro ngo ntiyosubira hanze ngo Roriro we wana ni hapa ariko afisa gatuwa bro akajambo kame kuririzo bro. Ebana amahirwe menshi mani mu cimbere na intindi success tigume tigwira parce que nawe nafise indoto ziri big zirenze mbere so inshuti iteye imbere igatera intambwe byasaba ari n'amahirwe kuri jewe nanje parce que ntiyazoburikiye nanje nzogenda kanya ushawa nshakambwira ati nacinga aye cange it's okay kabisa. Umunsi bumeze gute Aslion ari muri Rebel ari ndani mu rupango like umunsi wa Aslion bopanze gute? So umeze bien nabwikuyemo ndaririmba ndavyuka nkoga nabwikuyemo nkaririmba then nkacata nkagiriki yama numvise ubunebwe baye bwinshi nkaja muri gym nkakora sport ama nkagaruka just ari fresh ya umunsi umeze bien. Mwe warindi yasamo tatuaje Messi mu Burundi hapa bro ko tatuaje nawe menga zarongerekanye man no nizatsindiye warongereje amatatu bro sijui ni nizatsinda ringira ngo ni pro gusinduka kidogo nawe urazi ko po yahindutse amanda kumbuye izuba be ni too much. Ogara brother terama yari meze gute bro? So terama yari wow yari meze bien abashitse bararyohewe byari ibintu vraiment ego byari biteguye neza bamwe bazogenda bibona ku mafoto amwe byari ibintu bimeze like abafana waraborose nko babyifuza ibana bien sana bararyohewe canke byarahombye nyene nka kwakundi bya no n'amafaranga twari dukeneye kwari just kulansa projet sino urabizi ko kwinjira ari gratuit ya abantu bari benshi yari juste tout lancement bari bahari bararyohewe bara kabisa. Sasa kura EP kuri Aslion bisigoye iki? So yari kamba parce que nari majafu nkaka wose nasohora bataza ati ngari mu biki bumva ngo Aslion ari muri Rebel bataze ngari gutegura iki ushana yari nka comeback umuntu basi abahunje kubyo tumaze igihe dutegura ariko nawe urumva ibi bombe mwero byanyavyo biracarana quelque part bientôt barategura gusa imitima like ku bantu batarashika kuri YouTube ngo barabe EP novuga neza yuko urashobora kuja kuri YouTube kwandika Aslion uraza kubona Oh yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Just on Mr. Radio. I'm back again. Rero. Hamda kugira byinshi muri entertainment. Hamda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Very easy gentlemen. Kora like na comment kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumena zombie. Ni watuma image ibona imeze fresh sana. Ni watuma sound uyumva imeze ineza cyane. By the way ndakuseneze ko je uri kurumba kuri micro Shop Radio asa promoter bose mu gihugu cyangwa se papa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira beho umwana habanza kubaho papa. By the way uno munsi natembereye sana ndi muri Rebel God. Yes, dukumwe n'umwe barevye bakomeye sana mu Burundi. Dukumwe n'umwe mu baririmbyi novuga neza yuko uburundi bufise azi kwandika sana. Ndikumwe n'umwe mu baririmbyi kurande rw'iwanje no komeza neza yuko ari mu baririmbyi bafise impano yo kwandika ani impano yo kuririmba byose bigiye bifatanye. Ivyo bintu tubona gake uraza umuririmbyi arashobora kuba azi kuririmba ariko atazi kwandika. Kugira ubone umuririmbyi azi kwandika akamenya no kuririmba biba bigoye sana. Hari abaririmbyi babaye hit ariko kugeza uno munsi baririmba indirimbo bandikiwe n'ama studio. Yes, by the way ariko bamwitwa Brian wagwana my brother, take mic my big bro. Msaza yo man yaje musaza ya fresh wagwana uko nabikubwiye ndi kumwe no muririmbyi by the way afite talent s'il vous plaît azi kwandika azi kuririmba yanditse indirimbo nyinshi ndabivuga musaza yanditse indirimbo nyinshi murabizi ko umwe mu baririmbyi yahoze muri Rebel ya Roriro Simba ni umwe mu baririmbyi yanditse indirimbo nyinshi za Lizo Manizo muzizi wajiwe indirimbo nyinshi zagiye zikundwa za Roriro
wagwana my brother. Yeah, fresh. By the way, you look so good my bro. So thanks. Fresheri nyingi man pesa. By the way, ndashaka ndamukiza abakunzi ba Loy TV musaza. So ndabaramukije umeze bien nta mahoro. So semeze fresh natwe tumeze fresh kandi mugomani na Ray TV ari ayi musupportinga mugira amashare things like that n'abandi badashobora kubakurikirana babakurikirana. Harakana uvuze ngo na mahoro. Na mahoro seredi. Yeah, by the way, mu misi heze yarakoze ibintu byinshi cyane, yarakoze album, you know? Yani EP. Yeah, like ni EP imva yakoze EP like turaza kwinjira muri EP tumenye mbega harimo indirimbo zingahe. Navuga neza yuko ni step itoroshe na gatoya, urabizi neza yuko studio kugira ngo umuririmbyi akore EP babisaba mind, bisaba umutwe. Ariko bade mbere ko tujya muri ivyo kwanza, atubanze tujye mu buzima musanzwe my big brother. By the way, look so good my bro. Yes, bakuzi ba Loy TV recommenda mu definise gatoya. Ona ko yambaye akaboro ka noir mu mutwe. By the way, kameze fresh. You look so good. Yambaye ishati ya noir. Yambaye shanete zibiri, amagashanete ka kameze gute basha. Kare kutuntu menga ni complete ishati, ona ko na ka noir kapse utuntu menga no tutubora batwitwa udusalo. Udukacha. Bakitaga kacha ona ko yambaye ni shanete imeze fresh sana. By the way, araberewe sana ndibaza nawe zombi. How do you msazi? Tunajua. Wagwan bro. You look so good my bro. Yeah, thank you. Yeah. Kabisa. A1. Kimana ni nziza bro. Imisi yose. Ibana ni nziza. Ibana ni nziza misi yose. By the way, murabizi yuko abantu bankurikirana, murabizi yuko tumaze kubana ibiganiro byinshi ariko uno munsi namusanze aho asanzwe aba right now. Aho asanzwe akorera umuziki. Byose bibera ngaha nyene. Recording ni hapa. Utia ngoma out ni hapa. Kokiya gihe nyene byasaba ko umuntu aja ku marezo bro. Ni too much man. Yasaba ko umuntu aja ku marezo kugira umuntu akubitse ikigoma ariko namusanze aho bibera bro. Era ukini wakunda ko kanu. Byose bibera hanyene ubona turi by the way studio ni hapa. Gutia ngoma ni hapa, kwandikira byose ni ngaba. Then hasanzwe abamwe no misi ariko ndashaka tugaruke gatoya brother. Hari abantu batazi aho nagusanze by the way. Ndashaka twibutse gatoya aho nagusanze. Kuri Aslan hasobanura iki? Swani buri kintu cyose Pascal buri kintu cyose canje. Yeah. Uvuze hari buri kintu kimwe cyose canje by the way abakunze be batahura iki? Yeah, bivuze ko ari ubuzima bwanje buri nyene. Nakuvuga hari studio buri kintu cyose. Ikaramu akoresha mu kwandika. Just ubuzima bwanje bwose buri ngaha. Ubuzima bwawe bwose biri ngaha. Yeah. Bro ariko zo fresheri man. Cyangwa ni bahora hano musaza. I'm here. Njandi yes. Ngomani zombi. Ngomani bro. Ruba kunanyishiye umusaza. Money. Yes, by the way, congratulations waduhaye EP and avuga neza yuko ni EP meze fresh mbona ko hari abana babigeme batangiye gukora ama challenge bro. Saza. Bikura batamu. Just EP meze bien. Nk'abatarayiraba barahombye baracari ko baranahomba imeze neza. Gusa amajambo meza buri muntu wese yo kwifashisha mu buzima busanzwe. Melody nziza. Production ya quality nziza. Just nacho ntari nakoze desha. Nacho ntari nakoze ngo ndabaye ibintu bimeze bien bitagase bimeze neza. Kabisa. Imbere ko tujya ku bindi by the way ariko nk'umuririmbyi twari tukiri muri intro gatoya. Nk'umuririmbyi murabizi ko twinjira. Let's go bro. Let's go man. Dutema akagoma kame kari muri EP nawe uvuga ati kabisa ingoma ebana. Ariko je harakagoma mu jama fise ndibukana akagoma nigeze gukoresha niko ndaresha. Eguzo zajari ngo ahundi hose nkavuga wowe sininye kukuro. Namba warukumbuye warandoze ushaka ngenda mugukumbutse men. Uko niyumva niko wiyumva MZ ngoma kweli. Respect bro, let's go sas. Beso te quiero me va. Ongero sike. Nongere kukukumbura mve mu y'umwijima.
ese kuba udahari no kuba nakubona uzoba undi mu gitu tanzihanganira kugusezera ndacafise vyinshi nibaza kutomobera canke unsome je ndumva yuko nzorira ivyishimo nivyandenga benzoryama nakubona ngo nishime nakubona ndacavyumva bizondenga niba mpori iruhande nubwo ndagukumbuye nkabana nakubona gukunda birenze nabo kundutira nubwo ndagukumbura ndakwisiza ko ngukunda birenze nabo kundutira mu majana mu bihumbi nawe urenze nawe ukurenze wagwa ariko tukiri ngaho nyene brother agaco ni fresh wagwa tukiri ngaho nyene brother hari indirimbo yawe nkunda jewe man zoza man kaje kantu nkubitira kantu gatoce tubandanya bro kubona nguma ndara amajoro nkabura itiro ndakwiyumvira aho uri hose nkavuga wewe sinsibe kukurota warandoze uko niyumva niko wiyumva ndiko nsara uko mbibona nikubibona sadness niyo mudu yanje sadness niyo mudu yanje marura masahani minota sindambigwa imisi n'amezi bisigaye nivyo vyinshi wagwana my bro zombie tangia mu mood ya love bro sunasikia hey akana mana nigeze kugakoresha ndiko ndasha ndabakorera umutima ombego uzozajari wagwana Aslayan man by the twarukana kera umusaza you look so good ibintu ni fresh sana just tukiri ngaho nyene brother wotandukanya gute Aslayan mu miseze and Aslayan uno musi asi the same ndacari wa wundi uretse ko ubuzima bugira ama etape man ariko jenzi nzi ba Aslayan batatu by the way nzi Aslayan akiri muri Simba Gang Baruriro yarafise yindi sura like this nzi Aslayan yamaze kuva inyuma ya management ya amaze kuva kwa Roriro akaba mu buzima busanzwe nzi na Aslayan uno musi twicaranye by the way nziba Aslayan batatu ndashaka untandukanirize like Aslayan wo kuva vuye kwa Roriro na Aslayan uno musi like batandukanye he so uretse ko Aslayan akiri wa wundi nyene ibibundi bw'igitandukaniro n'ubuzima nyene ya management yo kwa Roriro uburyo bakubambeshaho the things like that uburyo nabawe mu cité mu quartier ndi kwikorera utuntu twanje nyene ushana n'uburyo nabaho ndi mu gipangu ngaye mvuga ati byose biri ngaye it's okay urumva itandukaniro gusa ni just stability ku muntu ya yes uno musi Aslayan novuga neza yuko afise management novuga ko nihuba nihukorera imiziki like like nkuko bivuze ati niho byose byanje biri by the way Aslayan ariko arakora gute by the way mwino miss novuga neza yuko nakajyo keza kugira ngo tubone Aslayan nkuko twamubonye akiri muri Simba Gang mbega uno musi tugiye kubona Aslayan ameze gute nyuma yuko arose novuga abamufata mu mugongo novuga ko samahigwe ya bose s'il vous plaît harabaririmbyi beshi bazi kuririmba bafise impano ariko babuzi abafata kugira ngo bafashe ariko no musi Aslayan numwe mu baririmbyi ari muri management novuga neza yuko ameze fresh sana ndibaza murabona ko arukinga bien by the way ibintu ni fresh man sasa Aslayan by the way
abafana bakwitege gute brother bakwitege kwibiki bishasha So after ya evenement Teramana Aslan ubundi bwo after nyuma yo kurangiza ibikorwa vya EP kuyikorera ben no kwishikana dushaka I think bazongera bambone kandi mu yindi sanamu runaka itandukanye no bambonye ko bushize ubundi bwo turi ku kazi ibikorwa turiko turakora just bimeze bien n'izindi ndirimbo turategura parce que déjà ndaho bibera men ya umwanya wose cange uruko ide yose ije mwebwe gusa mufe gukurikirana gusa no gusupporting ibisiga mu bindekere kabisa Aslayan wo muri Simba Gang afashwa na Roriro na Aslayan uno munsi ni Aslayan yarameze fresh right now parce que ubuzima nyene nama etape ugiye uri kugenda usubira inyuma just urumva biba byahaye nyene ariko right now undi asumba mbere just mete bien yandoroyewe no kuvuga ufashwe neza gusoma uko wari ufashwe uri kwa Roriro ni kushatse kuvuga just ibintu bimeze neza kuruta mbere ndabivuga uko oya kabisa yeah Roriro ubu hasigaye iki kuri we bro by the way Roriro numwe mu bantu mwabanye fresh by the way numwe mu bantu banavuga neza yuko ibintu byagenze fresh by the way Roriro asigaye ko by the afsena gato hanze man beshi bavuga ko bidashoboka Roriro ambere umuntu mwiza just nubwo abenshi ayifasha ukundi cyakabishira mu tindi 4 runaka bati ambere umuntu mwiza yambere umuvyeyi hari byinshi namwigiye ko hari byinshi yamfashije hari ahantu runaka yangejeje ubundi bwo Valère mfise ubu cange amahirwe mfise ubu yarige nari kuyaronyo ntazagura nawe so kuri jewe Roriro ndafata nk'umuvyeyi ndamufata nk'inshuti yanje magara ndamufata nk'umuntu yankoyana runaka n'ubuye ndaza ari mu bantu bato kwishimira cange batondeka ngo ngende uko nyene afise ico iyo bikorako ndetse mnaje urumva turi nka famille kabisa ugikorana na Roriro cyangwa se ukiri muri Simba Gang harabavuga ko wamwandikira indirimbo nkuko vyagiye biravugwa nkuko nabagira urabitangaza hari indirimbo nyinshi wagira wamwandikira biga none umunsi birashika Roriro akaguhamagara kugira ngo umufashe kwandika zimwe mu ndirimbo men imitwe ubundi bwikora ikoranye nta muntu aba yikwije muri vyose nkuko najewe today no amvuga ati sije runaka yarananiye radio iwe kufisisije ukuntu ubona amakara ushaka rero ukakamfasha ibintu bikagenda fresh rero ko twari nka twakuranye nka famille cyangwa ikintu nkuko nejo yo nyitura cyangwa nanje nkamwitura nkamubwira ati so aka kantu kanyumvira gute naco twohindura cyangwa iki parce que maze ko umuntu abaye mu muziki imyaka ishika 20 uko oye abafite experience yindi runaka gusumba kabisa arafite naga Imana ikora neza sasa ukibona kaya kantu musaza benshi bavuga ko bidashoboka ngo Roriro ngo ntiyosubira hanze ngo Roriro we wana ni papa ariko afisa gatuwa bro akajambo kame kuririzo bro Ebana amahirwe menshi mani mu cimbere na intindi success tigume tigwira parce que nawe nafise indoto ziri big zirenze mbere so inshuti iteye imbere igatera intambwe just abari n'amahirwe kuri jewe nanje parce que ntiyazoburikiye nanje nzogenda kanya ushawana cakambwira ati nacinga aye cange it's okay kabisa umunsi bumeze gute Aslayan ari muri Rebo ari ndani mu rupango like umunsi wa Aslayan bopanze gute so umeze bien nabwikuyemo ndaririmba ndavyuka nkoga nabwikuyemo nkaririmba then nkacata nkagiriki yama numvise ubunebwe baye bwinshi nkaja muri gym nkakora sport nkagaruka just abari fresh umunsi umeze bien nko waririmbye afisa mu tatuage menshi mu Burundi hapa bro ko tatuage nawe menga zarongerekanye man none zazindi warongereje amatatu bro sijui ni nini neza ngira ngo ni pro gusinduka kidogo nawe urazi ko po yahindutse man ndakumbuye izuba ni too much Ogara brother Terama yari meze gute bro
so terama yari wawe yari imeze bien abashitse bararyohewe byari ibintu vraiment ego byari biteguye neza bamwe bazogenda bibona ku mafoto amwe byari ibintu bimeze like abafana waraborose nko wabyifuza Imana bien sana bararyohewe canke byarahombye nyene nka kwakundi bya no n'amafaranga twari dukeneye kwari just kulansa projet sino urabizi ko kwinjira ari gratuit ya abantu bari benshi yari juste tout lancement bari bahari bararyohewe bari kabisa sasa kurekura EP kuri Aslayan bisigoye so yari kamba parce que nari majafu mwaka wose nasohora bataza ati ngari mu biki bumva ngo Aslan ari muri lebo bataze ngari gutegura iki ushana yari nka kamba ku muntu basi abahunje kubyo tumaze igihe dutegura ariko nawe urumva ibi bombe mwero vyanyavyo biracarana quelque part bientôt barategura gusa imitima like ku bantu batarashika kuri YouTube ngo barabe EP novuga neza yuko urashobora kuja kuri YouTube kwandika Aslayan uraza kubona bakandika Maya EP IT Music by Aslan IT Music amabanga new bang edo aya mabanga wagwa my brother sasa muri EP wasohoye like niye ndirimbo kuri wewe uvuga ati vraiment ino ndirimbo na jewe nubwo nayanditse iyo ndiko ndayumviriza hari gihe mpora nibaza ko atari yiwanje bivanye no kuntu iririmbye like n'amajambo ari mu Bible so bundi bw'indirimbo zose nakoze bakuzi wa Light TV ntatubeshe urashobora kuba ufise uzurabe n'umuntu yavyaye usanga hari umwana akunda cyane gusumba abandi zombi sio fresh like niyo ufise utuntu hari akantu uvuga ati akakantu kabisa ebana like ndashaka tubwire mu ndirimbo wasoye muri EP niye ndirimbo uvuga ati vraiment ino ndirimbo ebana akaririmbo wifashishije urongekiye umwana mina joy so ubundi bwo indirimbo nakuze je birangora kweri gufavoriza indirimbo kuvuga ati parce que buri ndirimbo yose ndayikora kubw'impamvu kandi iyo mpamvu abarinzi makuri jewe no ku bantu bose ariko reka dufate indirimbo nkunda kumviriza nkumva nyene ko nge muri mu ari indirimbo yitwa Birenze hamwe na Sindekura izo ndirimbo zibiri vraiment kubera ari ziri romantique ubundi bwo nibwo buzima niberamwo bisa nkaho ndazikunda gusumba gusa Maya ndayikunda vyada indirimbo zose ziraryoshe ariko rero no umwe mu bantu ngo akunda abakobwa benshi by the way nuko yandika indirimbo ziwe ko ugiye kuraba indirimbo ziwe indirimbo ziri mu rukundo cyane I focus cyane muri love sinkunda abakobwa benshi nkunda umukobwa umwe nkunda abakobwa benshi nkunda umukobwa umwe hamakama inspiration ariko ngukunda abakobwa benshi niko bivugwa rono bro sinzi ko ari byo cyangwa niko bivuga ariko sije ndabivuga ngo umwe mu baririmbyi bakunda abakobwa benshi basanga afisa abashiri batandatu incari hari cyane wasanze nga arona boy zombi sio fresh ariko utanteza abantu utaneza umugore man utaneza umushe umusekirita abwira ngo mwaje kura Aslayan utaneza abashiri umvise urasikia utaneza zombi urasikia utaneza umushiri abashiri intro iko hapo utaneza abashiri ntuntera aha ushira uravyumva utaneza abashiri ariko mbeshe cyane no buracaririmba mbega uzozajya cyangwa ubona inganye no bise ko nayiririmba cyangwa ubona inganye nebirenze nubwo ndagukumbuye nkabana nakubona ngukunda birenze nawo kundutira je mpero kuririmba ngo mbega uzozajya numva ko nkiri mu nkumbuka men ntituraza rero tuzoza ryari none gamsaza too much man ndacategereje kabisa cyo gutuma ndabwira ati nkunda umukobwa umwe parce que abankunda benshi simba ngitegereje man ako sima bomeze fresh umusaza tuguma duhura jya muri gym man ukuboko kwaraduze umusaza ego umubiri nubakwa n'amatafari cyangwa cabara jena harakantu jena hatahuye man jeni bukatwinjiye ngaha jombe unajua mwibazana ibitabo twandika dusinya nibitugane bro yo ni gahunda y'umunsi men yo ni gahunda y'umunsi to nibisanzwe uvuga n'umudema cyo kuraba baca bamwandika
hajya harimo abademu rero barasikia hajya harimo abademu hajya tumbwira tuzane igitabo cy'abantu gusa ari ikibazo sasa wewe abademu binjiye muri urupango wewe usigawe ndakunteranya cyane ureje amako wapi usigawe ndakunteranya cyane tumubaze ndamubaze ubikiyo dossier man zombi nimuulize anasikia ubikiyo dossier man anazikora abantu hari umuntu twahuye s'il vous plaît siyo blague twahuye je ninje n'abasohoka okay dufate kahari apana dufate yahari byabaye dufate ko bahari ahubwo umbwira ati ibi bintu umeze dufate ko bahari kandi benshi cyasanda umuhungu ushabona kandi ndi umusore abakobwa ku isi yose ndabemerewe ushabona yego dufate basiko nkunda abakobwa benshi ijambo rimwe uravyemeye ishita ushaka sibyo ushaka kumbaza umvi ari byo ushaka kumva kabisa yes inyuma ya EP like abafana bitege ikibade bitege EP nyene canke bitege like akantu kubwe abitege ibirenze tunibarindire tubarindire ikipombe gikoroka nzubamenyesha kirikara ariko ico ndi coco ranana gusubira inyuma cange ubundi bwo buri munsi turategura ariko tubona abantu benshi baja mu marebo tukabura iyo banyikiye mbega kuri Asla yani ivyo bintu tuzobibona bro reka nize ko mutazobibona yabo ariko vraiment ya like ku ruhande rw'iwanje reka ndakwipfuriza iterambere my brother reka yeah thanks ifuze ko nyene sunajua man tutitona kuri stage uri kuratuboma man like nigyo terambere ndabifuriza my brother yes imbere ko turagize ikiganiro ndashaka ugira akajambo kamubwira abafana ba by the way muri rusangi abakunzi bawe bitege Aslan ameze gute inyuma yo kuba ari muri Rebo ngo Rebo winjira abawucusinya bro jende basinyishije ndakanguka ndavuga ati so promoter kwe baramikaramu nandika nisaha ninjiriye erego bawuba nisaha ninjiriye nashyizeko ninjiye saa 9:30 cyandasinya nicubaro twagohaye kukushira mu gitabo cy'abakibazo rero tugendeye nta gafanta bampaye je nabonye banyandika bati yagire nkwe my god ariko by the way urumva ko biba vyoroganije fresh winjiye wandika isaha winjiriye bro yeah asalute bro like abafana bitege Aslan ameze gute kuba ari muri Rebo bitege like Aslan yani wagute bro Nswama parsi novuga ibirenze uretse gusa kwabwira ati bategereze tu ba ico gusa bo bakomeze kuduha support basupportinge baje YouTube barabe ipiduheruka gusohora bayumvirije bayumvishe n'abandi batarayumva babanze kwanza bagire kwanza ikintu banyeretse kuri rya EP kima ko haje gituma numva twokora gituma umuntu yumva yo kuri birenze bampinguvu bantera intege mu gusupportinga mu kuja kuri YouTube bagire bavyumvishe n'abandi ubutaraje vraiment asimbire umuntu wese abonye no emission aje YouTube yumvirije hama nabisangiza abandi ni nabona ari kintu runaka muri kunkorera ni nabona ko mufashe mu mugongo nta kizobuza nakorera ibirenze ari mistari nzoyibaha ari ibyishimo nzobibaha n'amashonzo tuzoyabaha ya mu gusozera ndashaka ugire akajambo bwiye like bamwe muri mu bantu bagize management yawe like mu bantu bavuga neza yuko harimo na CEO wa management yawe like akajambo kanyuma kuri ba bro so navyo shinovuga uretse kumbwira ati thanks kumushimira ku nguvu n'ubwitange akora mu kuduza uno muziki w'Uburundi no kuduza impano no kuzishigikira aho nta nyungu arabibonamwo cane uretse gusakari kugira urya mutima w'urukundo no gukunda igihugu hamwe no gukunda impano runaka kumva ari ikintu runaka nawe yoterera muri no entertainment ico nokora ndamushimira ndambwira ati thanks umutima afisa ugumane aho ndi ejo azwara uwundi maybe ari imano bikora agashika ku cifuzo ciwe akazonsohora akavuga ati nawe nakoze umustar umwe mu gihugu reka nkuru uwundi then azwara amateka yabo kabisa merci beaucoup my brother. Yeah, thank you too, bro. Kabisa. Agisema kuzi wa TV reka ndagushimire sana. Remember subscribe kuri kamera kumwe na Zombie niwe yatumye image ibona image fresh sana. Niwe yatumye sound uyumva imeze neza cyane. By the way, ajere kurumba kuri micro isho ball radio asa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugarabeho umwana habanza kubaho papa. Mbega wewe wari kubaho ata papa bro.
ntivyari kubaho niyo mpamvu mwabayeho nuko hariho ba papa wanyu Ishobo Radio se wabo wagwan we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao